nice, you got me in the mood. I like your body when you move. Everything fine, you look so good. Kumbo nuche, uteye ngumukobwa wa Mandela. Jewe ndakaze, vugizi na ngwiriye ugwego. Jewe ndakaze, vugizi na ngwiriye ugwego. Acho, Preto Rico, papela, fane grinko, yublo, dolo semento. Mukunywe mukule musilipe, mindiri bifanya pasikose mutasilike. Nukuri waraminduri amateka yanje, nukuri waraminduri amateka. Oh, nukuri waraminduri amateka yanje, nukuri waraminduri amateka. Oh. I'm in love with you, love with you, love with you. I want to be with you, be with you, be with you. You know I'm in love with you, love with you, love with you. I want to be with you, be with you, be with you. You do me nice, you got me in the mood. I like your body when you move. Everything fine, you look so good. Kumbo nuche, uteye ngumukobwa wa Mandela. Oh, you rarenze, sino isha biboneka. I love you biggie like that. When you come around, you give me some vibe. I love you biggie like that. Muonye ngachamerane. Let's go. Kana kama mamiza wiwaju. Ngondira shengi, ngojani waju. Yamngana ngiza kubali basi. Nujemere ni wewe ngunda na undi ngunda. Yaw. Angelina. Baby, you're my type, ndakushaka Angelina. You give me vibe with your bamba, Angelina. Nakupenda Angelina, damn. Yes, yo yitwa Berry Music mwanitsi indirimbo Melana, indirimbo Angelina, zose zakozwe na Colide Magic. Sange kora mahiti yakotsa amahiti atari make Berry, karibu sana. Asante sana. Meze neza. Ukuri ndashima. Mbere ko dutangura emission. Jenny Bonda simimana mukanyosa n'impore. Ukuri turashima, wewe wasize gute? Bon, zena zameze neza. Ariko zena imbere yawe. Antuka basize hatekanye. Ibintu byose n'impore. Ufise team y'abantu benshi bro. Ubona ngani bake ahubwo. Yes, ndabona the big boss, Gigi the real. Gigi Jeju muri team ya. Turasa turavuga umwume siko. Novuga ko ari we le grand manager. Usubira kugenda natabanje gusinya. Oya. Ibikunda. Yes, nabonye umugenzi wanje muri Trix label hariya kwa Trick on the beat. Asa n'izina nkunda cyane. Wewe turitirana. Twa Bertrand wenye. Ibyo nsisi. Wewe uzi Gibachu. I introduce him. Muso wa mbere ngenda gukora sport kwa Trick navutse ikintu nabi mu Congereza aramusura. Arakaze cyane. Ateje kino nyene muri team ya. Novuga ko ari nawe nyene manager. Ni manager arafise ibya jejwe. Ego. Yes, muri team ya hariho umuvukana. Nka grand frère n'umukuze. Ubwo ni nka grand frère kuko twarakuranye. Ndamwita nka grand frère niwe kenshi tuba turi kumwe sinzi kumaze kuyibona kabisa. So yitwa Frank nawe nyene n'umuririmbyi gusa narahitamwe kwilansa. Ariko nawe nyene mu minsi isa tuzokumva indirimbo ye. Asha mu mitege. Ariko abari bo mukunda kurusana cyane gusumba abandi kuko nibo tuba turi kumwe. Abandi sevuga ko bajeje kinini cyane ni party ya publicité n'ibiki. Abantu bibe bakeneye ko bideplace. Merci no muhira bose bameze neza. Ukuri turashima twese. Papa mama baragushigikiye mu muziki. Nungiye
banteye intege. Bien sana. Yes, ni Berry Music. Yes, muka turazana kumwakira jewe ndakaze. Abenshi baramunsi yitwa Oleg. Ariko tubanze twakire reka ndagupresente ubundi musore. N'umwana kiri muto yitwa Mr. Sign. Afite indirimbo imwe. Ni indirimbo yitwa Mateka, indirimbo yakorewe muri Agape Records kwa Clovis. N'umwana kiri muto numvise indirimbo yo ndavuga ati uyu n'umwana dukwiye gufasha, n'umwana dukwiye gusira mu bandi kugira ngo asobore gusika handi hantu. Umunsi wa mbere ndamutumira mu kiganiro mu bisanzwe ntabana na papa na mama we kuko baba hariya ruguru, ariko papa na mama we ntibari batsiyuka ririmba, barasuye guhamagara baryohewe gusikaho muri studio byaranse ingene yifata aguma aryohewe cyane. Ndavuga nti reka dusubire kandi tumugarukane ahure n'abandi baririmbye kugira ngo asobore kumenyekana. Ni sawa? Meze neza cyane. Meze neza gasign cyane kabisa. Ura signing? Ndasaka muri kano kanyo garagaza impano Imana yaguhaye siko nana kimwe ngira mvutse banzu turirimbira indirimba Amateka hama turasa kubandanya siko. Uri tayari? Yes, ndameze neza. 1 2 3 we go. Nukuri waraminduriye amateka yanje, nukuri waraminduriye amateka. Nukuri waraminduriye amateka yanje, nukuri waraminduriye amateka. Yanje yes. Bandanya ni bo bandanya. Chagi inshuti zari zanaye umuryango wanje wanyihakanye. Yehu wambariye ko nawe uzona na nawe uzumemukira igihe naburi inzira. Nagiriye unja wambwiye ko ari wewe nzira n'ukuri hamwe n'ubugingo. Cyagihe nari nshonje wambwiye ko ari wewe mutima. Busana bro. Meze neza. Biyumva gute ko uri muri Sunday Vibe muri kano kanya? Ndajyayo cyane, mfise kwishima cyane mu mutima wanjye. Yes, muri kano kanya uri kumwe na Berry Music muramutse. Berry ndamukije cyane. Sawa, nakubaze gato. Ni gospel? Yego. Nacyenda byumva de. Ndajyayo cyane guhura nawe. Nanjye ndajyayo cyane guhura nawe. Ahora ndabishaka cyane ariko. Bya vrai? Cyane. None ko ndi umuntu asanzwe. Ndabishaka cyane ariko ndajyayo cyane, kandi ndabishimire cyane. Wakoze rwose. Ego kabisa. Nahora ndamwumva cyane. Yego. Yes, uherutse igihe naza muri studio nje gukora amaspot wambwiye ati ndakeneye kumubona Berry Music. Nguyu ngaha. Ubaza ikibazo cyose wumva wifuza kumubaza. Ndashaka kumenya Berry aho usenga cyane singene uba wararirimbye muri eglise. Shasi naririmbye muri eglise, muga gusenga n'ubu ndasenga. Wow. Uririmba neza cyane. Shaho sindakurusha bro. Sawa. Ndasaga gato muri kano kanya. Wumva wivutse iki mu buzima bwawe kugira ngo ushobore gushika kure mu muziki? Ndashaka support ya usaga no umviriza twatse ngako kuvuga usaka iki? Icyo nshaka icya mbere ndashaka abantu benshi bashigikira mu mpano yanjye haba mu buryo bw'amafaranga. Yakubera ko ndakenera amafaranga cyane, aho urabona kugeza ubu nta video nimwe mfise. Ndakenera gukora video, ndakenera kugaragara mu ma-evenement akomakomeye. Nk'ibyo nabyo no kwishoboza. Ariko ndakenera abantu bamfasha kugira nshike muri bajya abantu bategura ama-evenement nyene akomakomeye kugira ngo ndayabonekemwo. Ndakenera byinshi cyane kabisa. Urafise iyindi ndirimbo apart yino ndirimbo? Aya umaze kwandika
ya ndazifise nyinshi cyane ndirimbo maze kwandika gusa indirimbo maze kwandika utarasohora wumva yuko wifuza gusohora ariko utararonka uburyo bwo gusohora iyo ndirimbo okay ndazifise nyinshi cyane iyo ariyo yose uvuga ati iyi ni indirimbo nkunda cyane numva yuko nosohora okay nakundi indirimbo yitwa sawa ivuga ngo jewe ndi sawa muri Kristo ndi sawa jewe ndi sawa muri Kristo ndi sawa yo bandanye n'igitero bandanye ni bon okay kupiambira kivuga ngo ndi sawa navuze donc ukungene ndi sawa mu buzima bwanjye ndatangura mvuga ngo jewe ndi sawa muri Kristo ndi sawa aho kera mu buzima bwanjye nari mbayeho nazi ejo hanje ariko ubu ndemeza neza ko ndi sawa mu buzima bwanjye kuko narose Kristo muri jewe ubu jewe ndi sawa nakinyagiriza ndi sawa iyeyu nuzuye umunezero umwanditsi indirimbo Melana Big Bro ni bon mese neza wamwumvise namwumvise kabisa wamwumvise gute cyo ituma nabanje kumubaza ko ari gospel kubera umva ari cyo jwi si umuntu wari wese bafite ijwi rya bien nk'iryo kumenga uragiyewe cyane ndagiyewe nawe wagije sinzi ko wumva ko gisa n'icyo nawe yakwiyumviriye nawe aririmba neza cyane nk'umuntu yabikoze muri eglise yabikoze umwanya munini cyane urasohoye Melana urasohoye Angelina ni indirimbo zaje zitandukanye n'izindi ndirimbo zose ni indirimbo zaje zikartona ni indirimbo zaje novuga yuko zafuse izindi ndirimbo zari zihari ariko ziza zija hejuru yazo ziza arizo ndirimbo zivuzwa cyane mu maklub mu maradiyo mu miduga y'abantu ndetse no mu tubare twaturi tuvuga ngo nutwo mwisite hari ico vyise kuri carrière yawe canke hari ico vyongereje kuri carrière yawe ndetse nibaza ko vyocica ahubwo biracongereza kuko ni chance kubona usohora indirimbo zibiri gusa hama abantu bakazikunda kuko hari ni benshi bidashikira so ibyo ndabishimira Imana kuko ifise nk'uruhara rukomeye cyane nkashimira kandi na team yanje dukorana neza hari ico team yawe ikora kugira ngo indirimbo za Berry Music zisike kure cyane mbega uno munsi abaririmbyi nka Berry bagitangura badafise team nk'iyo Berafise n'igiki wobabwira nta kinini cyane nababwira igikuru no kugira ibikorwa wemera byiza hama ukajyana n'umwanya ukaraba icyo abantu bifuza pana wowe icyo wifuza kuko abantu nibo ba boss donc abanyagihugu nibo ba boss b'umuririmbo so wewe uraraba icyo bifuza muri uwo mwanya turimo hagezweho iki bifuza iki so ama team iziraza buke buke indirimbo uko zikartona zigenda zirakwereka abagenzi b'ukuri n'abatarabukuri so urumva Berry imbere ko sohora indirimbo nibihe bintu bitatu banza gukora icyambere ndumviriza ko melody ndiko ndaririmbamwo ishobora korohera umuntu wari we wese kuririmbamo hama abagenzi entourage nkuko navuze team yanje nkabumvisha bumva gute niyo tugiye muri studio tuba turi kumwe bose hama bakayumva donc tuva hajya bakonfirme iyi ni top biramaze gushika mukaja muri studio na team yawe hama team yawe ikavuga ati iki kintu ugiye gukora turumva yuko kidashobora gupasa duhindure dukora ikindi hama mugahindura kuri izi ndirimbo zibiri Melana na Angelina birashika nta munsi n'umwe Jenny baza ko ngenda nabipanze bien uburyo nabamara amazi wakoze Melana kwa Colide Magic
uva kwa Koloja kwa Trick on the beat. Title y'indirimbo nuko ndayibagiye sinonayivuga hano kuko indirimbo ntirasohoka. Yesu ubwo nyine ucusubira kwa Koli ukora Angelina. Bazi kugiye gusura indirimbo yo kwa Trick gusura indirimbo yo kwa Koli. Nuko Koli yagukoreye hit ubwa mbere wavuze ati kumbure Koli ni wamaze kumenya njewe gusumba abandi bahinyanyuzi reka sohore kandi yo kwa Koli cyane. Oya burya amastyle menshi donc amastyle ya afro pop nibiki menshi ndagerageza kuyashobora donc kwiga style zose. So ikintu nama mvuga gikuru umuririmbyi yomenya place afise mu banyagihugu confiance bamuhaye. Donc indirimbo ndadufise kwa Trick ariko umwanya wazo nkuko namavuga timing ndumva numva ko igihe cyo kuzisohora kitaragera. Kuko ni genzi place abanyagihugu bamaze kumpa. So urumva ni je numva ati ndashobora kubahiye canke iyi nibanzirindire. Ufise ikibanza cyaye mu banyagihugu uko uravuze ati ndazi place mfise mu banyagihugu ufise ikibanza cyaye mu banyagihugu. Kuri uno mwanya navuga ko wiklasa mu kibanza cya kangahe mu bantu baririmba ibintu biri romantique. Ese kutabesha oya nibo umva hari abantu baca bavuga ngo nukwishima. Oya erega wisimye ukisima kukintu ari ico ese gatace bitwaye sawa nari ico bitwaye yiririmba ibintu abantu bakabikunda. Erega ese abantu badatahura nuko umuntu wese agira umwanya wiwe. Imbere ya Beri hari abandi baririmbyi baje barakartona. Uno munsi hariyo Beri n'umwanya wiwe. Imana yaravuze ati uyu n'umwanya wa Beri. Biramaze gushika abandi baririmbyi bagenza bakawugira ishari kubera no munsi uri kura kartona. Sinzi ntiturahura ngo babibwiye ko bagira ishari. Maybe sinzi ariko sindabibona cyane. Ndashaka yuko no munsi tuba direct siko. Nibiye bibazo udakunda yuko abantu bakubaza ku radio. Ubuzima bwawe ndabuzi ndamaze kubyumva cyane uramaze kuza muri Sunday Vibe kwa bitubwira byose ariko no munsi ndashaka tubaze ibibazo tutahora tubaza. Kumbaza vie privée yanjye. Mba numva ntari adeze kubyishura. Sigura yuko amaze kunkasa ati nuyinjire. Kuko mba numva ngo sinzi. Yesu kubera ki gusora imipira ya Angelina kubera kutasohoye ya Melanie. Ni bimwe navuga la fois passé ngaha nashatse ko Angelina izana na image yayo. Ni za création nkuramvuga iyo ndi ku radio canke ku ma TV. Burya igikuru su kuririmba gusa. Igikuru no kuraba indirimbo uyihinzira yayo. Imba ijya nimwe mu nzira naha indirimbo yatumye indirimbo ibandanya isirikira niko novuga. Gato ninjire muri vie privée ariko itababaza. Itababaza ariko. Beri imbere yuko abo muririmbyi ari umunyeshuri. Mu bunyeshuri bwiwe yarahura n'abana bigana benshi harimo abahungu n'abakobwa. Byarigeze gushika uragenda kudraga umudada. Ugiye kumudraga umudada aranga. Ariko no munsi yumvise Beri music aririmba aravuga ati reka subire kandi amwiyegereza. Sinibaza ntibiranshikira. Nta munsi n'umwe. Umeze gute uri muri quartier? Simple nyene. Ndibazagira barambonye. Mba simple uriya muntu nyene wakera muri quartier. Haciye umuntu akamenya ndamuramutsa nyene nk'umufana bisanzwe. Amahera menshi ukorera muri show angana gute? Umaze kuronka muri show imwe yarangana gute? Iyo ni ya vie privée. Ya vie privée navuga ko umbagije ubu ngoye cyane. Uko bujya si byiza. Abarundi bafata ibintu navuga gute bafata ibintu ko ugutandukanye. So sino bivugira ngaha ko boca babishira muri yanzira yo kwishima. Uno munsi hari ugwaruka rwinshi muri ko murakora mu runganwe rumwe. Naba yabaririmbye uvuga ati aba vraiment sindumva yuko bariko barankora nanje aho nifuza.
uko kwa ari uguteranya kuko bose bakora neza. Yes, yo yitwa Berry Music n'umwanditsi w'indirimbo Angelina. Turi kumwe na Berry Music, turi kumwe na Mr. Sign. Yes, ku rundi ruhande turasa no kwakira umutumire agira gatatu nawe nyene ari hano mu bwami bw'Isamiritsi Butsa FM muri The Number One Soga Station in our country, the sound of Burundi, la meilleure des stations. Let's go. So them say Fuego. you already know. OLG Oleg. Oh no, njenga dokta nararose diri mejeje kubosa. Oh Yesu jamae dula ingena basomesha ndabona bamanyumviriza muga ndabona benshi bajugubira bakabaza bigira babona batata bagenda bavuga ati big up wesha ibi bintu urabizi urabishubizi hehe kumbesha ubikoze nakubona mbakubeba the way you shake your bum bum bum, the way you pull it down Kawasaki na waka panda washa wenenda pisha kogota chuma mkolosi cut. Oh my God. Mini doctor, wengine ni kopi. Wapi, wauna kipaji. Mini doctor, wengine ni kopi. Wapi, wauna kipaji. Jewe ndakaze, vugisi na ngwiriye, wego. Jewe ndakaze, vugisi na ngwiriye, wego. Afro Preto Rico, papela, fane grinko, yublo, dolo semengro. Mukunywe mukule musilipe, mindiri bifanya pasi kose mutasilike. Wesha, giri bintu bite. Natangwe ndumu danseur depuis 2015. Ndatamba meharagira mvuga ati fare yuko ntamba muri timu yacu yari KOR Kings of Rivers. Harageraho twimvira gutanga indirimbo zacu. Jewe nije nari novuga ko nari mfise umwete gusumba wose ama ndatangura indirimbo ya mbere ni Setorionoti. Ego ndahura n'umuntu yitwa Snokey aramfasha kwija mu buryo aramfasha bimwe ntari nshoboye ko nari umudanseur byinshi ntavyo nari nzi. Ego hama novuga ko amfashe kuvyerekeye video gatoya. Hama Setorionoti ndayikora c'était en 2017. Hama ndakurikiza délégué général en 2019. Hama délégué général biraba birebire yashikana mu ishure mba naho umunyeshure no mu délégué général me cyo ngombwa ko no mu university bivanye n'ivyo bambona monye bikomeye cyane. Eko hama muri iyo university leta irampa urupapuro rw'umutsindo avuga ati wowe wahejeje rabusubire rero mu buzima busanzwe. Ama ndashika nico gituma naje nka doctor kuko kame uri umunyeshuri asanzwe ko ari mu university. Novuga yuko nari mfise irindi pete nje nabona novuga ipete nari kuza warukwiriye nari nkwiriye izina nkwiriye ryari rijyanye n'urwego ko depuis nkirimba delegation hana n'urwego mbe gusa camvuga ati jewe ndakazi izina nkwiriye nirijyanye n'urwego. Yes, kuva Oleg avuye mwibohero rikuru rya Mpimba izina ryiwe ryaraduze cyane. Kuza mwibohero rikuru rya Mpimba hari ico byafashije mu kuduga kw'izina kwa Oleg. Kuri ico uvuze nyene ego cyane gose me apart yuanje nanje umuririmbyi akenera kuronka hit ikwiye bro. Turiruka twagwa hasi kwavyuka ubwira oyana umuhitmaker ivyo byarabaye nayo ushimye mugabo umba ni dossier ya hit ico kira passage hasigare kuri jewe rero isima mutama isima ya Mpimba nimbi cyane. Umva navuga ati icambere ca passage hasigare ko je nsubira mu buzima busanzwe ko nabiroko byumva nawe yariyumvira ati ndatokaje. Me gusa Imana ntanzigo niho bivuga yavuga ati yakorera mu bategetsi bacu nshimira ngigo nshimira nyakwigendera umukuru w'igihugu cyacu Burundi. Yego yaragikomeye cyane kunyizera. Urasohoye Doctor ni indirimbo yaje ikundwa n'abatari bake iguha n'amaso menshi. Igihe wagenda kwandika Doctor waruzi yuko indirimbo izoshikaho uno munsi geze. Novuga yuko jewe narizera ndije ndiyemeye ugati je ndakazi nkaze mba nkazi urugwego rusumba izindi nzego urumva urugwego. Ego bituma rero je atabwo barigeze bigira kuri Doctor kandi byari ibintu bigoye cyane. Narimaze hafi umwaka wose ntari muri industry y'umuziki bavuga ati yakijijwe abandi biki
biki me gusa urumva nari kw'ishure nashikiye kwa Muvayo yamfashije yakoze n'ingufu cyane kugira mve hari ahantu urazi ko nafunzwe ni mu gice ca mbere byasaba rero mvuye mu hariya narindi gice ca kabiri ca gatatu ngone n'ingufu kugira nabite manque ya presence nagize mu gice ca mbere camana ndapotera kwa muziki hama tugeze mu holidays cyo manager nka doctor nararonse diri impejeje ku boss hehe me ubikoze nabo ubona bakubeba urabitse Sirike wesh gira ibintu bitesa Yes wesa gira ibintu bitesa gira ibintu bihabura ndashaka umbwire muhira urafise abavyeyi mama ariho na mutamba bose muhira bakwakira gute abavyeyi bawe muvukana babimeze gute ubwa mbere novuga ko byari ibintu bigoye kubera hari uko rugere tukubagara cyane ugasanga birasarisha en plus bakibona delegation nayo byari bindi bavuga ati twarakubwira ibintu nk'ivyo me kuvaho mvuye hari ahantu barabona ati kame mu petit yarize bavuga ko yize ahantu yagiye n'abavyeyi banje nanwe ngira na hamotera je nije nabatanguriye baravuga ati ngira yarize kame hari ahantu saho gufinira ubu ndibaza bipanze neza barambona barakabona yuko ndenze nkaze kujya nyene Ora wandika ngo mama arabizi yuko nkaze mama ahora yumviriza indirimbo zawe arazumviriza cyane ndakaza arayizi azi kwirimba hose hapo yamaye nyarusi ndabona babanyumviriza muganda abana benshi bajugumira bakabazigira babana batanda bagenda biga aho nyene hataje ibindi byose wesha nyuma ya Dr. Hasozi novuga yuko ari surprise too very soon ariko kirahari novuga yuko gihari umva turavyitegurira bize bikugwego kana turiko turavyitegurira bize biri ku rwego ubona bakubeba sign kuba ufise Oleg kuba ufise Berry Music hari ico biyenze bikakwereka mu iterambere ry'umuziki wawe cyane kabisa ndanezerewe rwose andibaza nabo nyene barayibona nukuri aba bose n'abantu banje nahora nifuza guhura nabo cyane kandi nkaba numva mbafise byinshi byo kubabaza cyane umva banzane nkaca ndabona delegation doctor ndabona twicaranye numva bari byishimo cyane mbona ko hari ahantu ndukondagera muri bya bindi byose bimwe nahora mbona nk'indoto mwe nahora mbona nk'inzozi yamba ntamwe kubona agacu ko ndiko ndagenda behajya muhira ni hehe amukilometro muri Bujumbura riraje ariko si usanzwe uba mba mugwezi utaha gute iyo utase utaha gute ndakwide place nce muri ville ndava ku ishuri nkaca ngenda muri ville wiga hehe ngaho kuri Saint-Luc mu Kagara uva kuri Saint-Luc gute mfata bisi ya 3 saa 4 saa ushika muri ville nkaca mfata bisi ya 5 shikana muhira yego baruzi yuko hajya gutera imbere k'umuntu biragaragara mu maso yiwe biragaragara mu byo avuga ndetse n'ibikorwa akora ibaze ejo ni ishure kubera aho aba ari kure adashobora gutaha mu ijoro aza kuryama ku mugenzi ku muproducer wiwe yaza atekeye amaniforme amakaye byose ku buryo aza kugenda aryame avyuke aza kwishura kubera aho aba ni kure uravyumva ariko akemera kaza nuko abayifuza kugera ahandi hantu uno munsi uteye imbere ni giki wumva wokora urundi rwaruka icyambere no manza nkababwira ko ikintu cyose no wagishiramwo ishaka ukagishiramwo ukacinjiramo nyene ukavuga ati genda giye muri iki kintu ibizo gucenega ntibizobura ariko uko uzobandanya niko uzoshika kuri yantu mbere yawe ushaka nk'ubu no bashingira naye nkababwira byinshi ndumva hari byinshi nababwira kuba no yemera nkavuga ati no musisi ntaha ndaza kurondera ahantu ndara nkazana amakaye nkazana uniform murumva ko ejo nanje niyo nashika nzobabwira ati hebiki uronka iki kintu
ya kugira uronke ikintu no kumanza ugaheba kimwe. Yes. Umunsi uza ku radio bwa mbere ku ishuri wanyu barakumvise ya benshi cyane gose rero abo ndanabashimira gose kuko hari inama yaciye haba yaciye haba shedi nene jema mercredi ndaza ajedi rero acara binama baravuga ati we tugomba tukorera kandi uri ndakiteguriye abanyeshuri banje aho ari ndazi bariko baranyumviriza uko nabibabwiye. Papa uwo muvukana baraguhamagaye byagenze gutegira ngo bahamagare bari bazi kuza kuja ku radio nigeze ndabibabwira nanje byarantangaje kuryo wabonye natangaye ndi ngaha nanje niko byantangaje nta muntu numwe nari nabwiye mvuwo muhira ngo ndafise ikiganiro runaka ako nabonye numvise apeli yawe nanje ndashinduka ariko naragerageje kumubaza arambwira ati harambwiye nawe n'umuntu yari karumviriza acaramubwira ati yumviriza Mungu wawe ari ku radio yumvirije acaravyumva acarumva yo telefone nyene akamvugisha kugira yumve ko ova sinzi ngakari. Yesu urahuye na Berry urahuye na Oleg ya ikintu kimwe wumva utogenda utababwiye ni kiki? Ndabakunda cyane kabisa ndabakunda kandi gose uragiye cyane gose. Merci sana. Ya nabonye narayibona wowe urakaze. Yes, nuko reka dusimbire kandi kwa Berry Music mwanditsi indirimbo Angelina. Yes, was turaza turavanga kugira ngo ibintu bigende neza. Uno munsi nize indirimbo Stan uri kurumviriza muri telefone yawe gusumba izindi. Muri telefone yanjye zose nimba ari iz'abarundi nimba ari iz'abanyamahanga bro kuwa mkweli bo inzi wanje ni nyinshi wo gomba kubona atakucyonganya oya ni bon ni nyinshi reka ndagwa karorero se uno munsi ndirimbo ndiko ndumviriza ni indirimbo yitwa Amateka ya Mr Shine. ubwo uno munsi today bas indirimbo wumviriza uno munsi niza uno munsi zagumye zigaruka muri wewe azagumye zigaruka erega ni bisanzwe oya na kimwe hariyo Angelina hariyo na Good Morning ya Wiz Design ya Wiz ni izo zindi zaba mnyamahanga sinibuka fresh titles nzo nagumye numva muhira. Berry Music agitangura asoye Melana biravugwa yuko abantu benshi bamurondeye bakorana nawe collab ariko Berry Music arababwira ati ntiharagera kubera iki wanke yabo bantu ntiharagera koko yuko ukora collab canke ushaka d'abord banze umenyekane nka Berry hama collab zizoze mu nyuma. Hari na collab tugeze kuvuga yuko Berry Music azoba arimo ariko mu nyuma tumenye ko Berry Music atari byose uraza kubimbarira ndakwishura mode avion. Boss kubankira komteri buryo umuntu wese aza mu kintu afise vision yiwe n'ukuntu yapanze gahunda yiwe so urumva sishobora guhindura gahunda yanje ngo kubera nakana so nababwiye ko muri uno mwanya ngomba kwiyubaka nka jero hama collab urumva sindiko ndimuka canke ngo nje handi ndacari hano collab tuzoba turazikora à partir de l'année prochaine. Yego ni juste gusa gahunda yiwanje nabagiye ati meze ukuntu hageze uyu mwanya ndi ready tuzokora ama mode avion nkuko bivuze collab yarimo bavuze ko ndimo bavuga Mona Walda Wiz Design Berry Music ariko mu nyuma Berry Music aza kuvamwo haza yitwa DJ Catlus kuva muri Rantown DJs zo fete bon nikujya kuntu ndibaza ngira babona tubikora neza babonye rero collab kubera yashize ko ama point d'interrogation sinzi kubyibuza higeze yandika ngo ndikomena naka babanze kubibona rero kujya abishize kuri statut sinzi umuntu yabitoye rero aca amarika ko direct bari naka so urumva ntibyari byo vraiment kwa rukumbishira yego ntibyari muri plan za Berry yifuza ko no mwaka wohera ko indirimbo zingana gute zitatu bisigura ko hari indirimbo turindiriye yo guheza umwaka izina ry'umukobwa reka turindire turara ariko hashobora kuza izina ry'umukobwa kandi byose birashoboka
twatangiye muri Melana Angelina azocaza babandanye bakurikirana imbuga usanzwe ukoresha ni zahe bro imbuga hariho Facebook Instagram na YouTube post yanyu mwashize kuri Instagram yari post ivuga iki yari video challenge imudata video challenge imudata kuri Facebook hose awashize kuri Facebook na Instagram Instagram imaziki ku muririmbyi, Facebook imaziki cyangwa réseaux sociaux muri rusange imaziki ku muririmbyi, fashe ku muririmbyi. Hari ico wewe iheze kagufasha nk'umuririmbyi. Jira kimfasha cyane. Kubona nshitsa nshitse na social media y'umucango munini sana. Nawe rege ndibaza ntiyo hari na ntiyo yo mpinyuza ngo kirundi kiragoye yo mpinyuza uko social media muri kino gihe cyacu nishikana ibikorwa by'umuntu kure n'abari hanze bakavuga nka Instagram navuga ko nta umuririmbyi wo hanze ukimwa approachinga mukivugana yirukira kuraba kuri Instagram na YouTube. Facebook hariyo n'abatazikoresha, so urumva Instagram nafise ikintu imaze kinini ku muririmbyi. Navuga ko muri uno mwanya umuririmbyi yo kwirukira cyane ko updatinga Instagram paraporo y'izindi social media. Nawe abaririmbyi batanu Bere Music akurikirana ibikorwa byabo cyane kuri Instagram. Wizkid ndakunda kumusika Starboy. Starboy. Nakunda gukurikirana Bruce Melody Tahiwacu. Abandi nibisanzwe tu aravuga ko abo ari bo nkurikirana cyane na Pato Ranking from Nigeria. Kugira ngo Bere Music following umuntu kuri Instagram nibihe binabanza kuraba. Bon je ndibaza ko atari ibintu byatari ndabo kuko hariho nabo mfuruwinga ataraba star cyangwa atarabaririmbyi n'ibiki ni juste nyene bishitse ndagufuruwinga kuko ntaco biba bitwaye. Iyo umuntu amusabye ubugenzi Bere Music nibihe binabanza kuraba kugira ngo ashobore kuba umugenzi n'uyo muntu mu nzira ya kuri social media umba ubugenzi ntiwo busaba kuri social media. Hari abantu babifuza gukurikirana ibikorwa bya kuri social media ariko utabemereye badafise droit yo kuraba ibyo bintu. So je page zanje ziri public nibaza ko tamuntu umwe atemerewe kuraba ibintu byo réseaux sociaux ni uyikontrola canke ni team yawe ikumanaging control réseaux sociaux. Sometimes Facebook niyo nkunda gukontrola sometimes ariko ibisigaye ni team yanje bikurikirana. Interview ya nyuma wagize ukumvura babaye bivanye n'ibibazo bakubajije yari yahe bakubajije ibibazo ivyaye? Nta nimwe. Merci. Dusimbire hariya kwa Dr. Zewe ndakaze mugitsina nkwiriye Oleg umuntu akubaje vie privée hariye biravana kibazo gusa biravana biravana kuva Oleg asohoye Dr. biravugwa yuko iyo umuririmbyi ari hit afise 6 abakobwa baramwirukira cyane niko byagenze kuri Oleg cyane ivyo ivyo gusa birakunda gushika rimwe birakunda gusika rimwe. Hari ico réseaux sociaux yakoze kugira ngo Oleg agera hageze no munsi. Je novuga ko byatanguye kuri delegation hasi harabaye ibinyamakuru byinshi bigiye bitandukanye tukavuga za BBC zikorera Londres n'ibindi binyamakuru byinshi bigiye bitandukanye za Mashariki za Edro ibinyamakuru ngira nka byose ibyo byose bishira ku réseaux sociaux byose ibyo binyamakuru bifite abantu babikurikirana kandi bari nk'ama miliyoni urumva byari ibintu bikomeye cyo gituma kubona shitse ngaha na réseaux sociaux harimo kuboko kwayo Yes harimo kuboko kwayo kandi cyane wakoze délégué général indirimbo iramenyekana
ndetse iragushikana no muri university nk'uko bivuze ukora doctor iza imenyekana uranazana uracako no kuri RFI yari RFI ego yari RFI yes no kuma vote ubu wa mbere umaze kuba uwa mbere bese bari baje ibibazo byinshi ninde muntu yashikanye Oleg hajya ahantu ninde muntu yagushikanye hajya ahantu wari uzi yuko uri hajya ahantu cyangwa nyuma yo gutogwa nyuma yo kuba uwa mbere indirimbo yawe hari ico byunguye mu buzima bwa Oleg urakoze je icyambere novuga yuko kubona yaragiye muri biriya nanje nayibonye mu bandi hari umuntu yabanje kubindungikira arambwira ati bro ivyo bintu wabibonye kubera mba ndumusani navuze ati yego naho narayibona kugira ntabona ati umujama nari update mu bintu vuga ati yego nabibonye mugace ndasimbira ku marezo yaba Twitter yabo Instagram ndabiraba sanga je cyantangaje sibindi ni biography baranditse fresh imyaka je nibaje ko bagira bakora boy kuri ajama biography banditse kuri BBC barigeze kutandika kuko babizanye kujya nyene je nabikurikirana cyane amabandi baramba je ndafata ama link ndashira kuri mastatira WhatsApp hehe marezo yanje sakoresha ndavuga ati to let's go tugina ama vote je ndaraba hari abarimvyi base batandukanye mu bigiye bitandukanye ego hama amavote araba ngomba bibona kumaduga surtout nk'abantu bari hanze b'abarundi canke abakongomani canke abakiri n'abarundi bonga n'abandi barimvyi bonga hanyene nga mu Burundi baragerageje na mama wanje yashize ko vote aravuga ati Oleg iya mavote nsanga byagenze fresh hama inyuma yavyo rengene bice bigenda nta bintu vyatari gusa hari ikintu bifasha cyambere nuko usanzwe ni professionnalisme yabibonetse ni ikintu ni valeur fini agaciro kandi barayifuza mu mahite platine kuri radio ya RFI ikindi naco nuko iyo ndirimbo iba ya mbere zorayifuza nyene mu mahite platine samedi ikindi naco nuko iyo ndirimbo yabaca bayifata bakayishira kuri platform yabo iri professionnel yitwa Denzo usanga indirimbo yawe ikumanitse indirimbo za Bata Baby za Travis Scott usanga na Dr. Rim usanga ari ibintu bimeze neza cyane umuririmbyi wese ubwira ngashika hageze abafise team y'abantu banini benshi umwose akaba afise ico akora gitandukanye n'uwundi ufise team y'abantu bangahe bajejwe ko muri team yawe usanga urikorana nka Oleg je navuga ko nikorana je ndukunye numbone muga ndafise abantu je nukunye je sindaronka umuntu duhuza Dero fani korana kuko ibintu bifite mu mutwe haje umuntu antangira mu nzira akambwira ivyiwe ndabona umenga ari karanyicira mind je ndashira ngama project nkambwa je tuzokorana kuko je nshaka je nofuma niruka ivumbi rikatumuka men nkikorana je nyine kuko nzofuma mara umwaka ntakora meni nakora ico kintu kizoza uko ndagishaka hano muje muvugane n'umuntu akubwira ati bice bigenda ukuntu nzogusohora indirimbo haciye ameza ya ibiki nibi bizogenda ukuntu umva ni atari mu gihe je ndashima kunamwe ngeze ko je ndashima nta muntu nakambira ibintu byinshi nta management niko ndadodoramwo je nukunyene ncwe ndikaukiye kunyene ibintu ndabisohora nimba ngiriki nuko nyene gusa bizoza ni pole tu ego izoza studio ni kugora oya studio aho video niko novuga kigoye studio ushaka gukora clip ishobora kuri ama audio 50 niyo gasanga ama audio 50 yahebe indirimbo imwe gusa sorry salamu nza hari abantu ufise bakunda ibikorwa byawe bahora bagufasha kubijanye na video novuga hariho bashimira bamwe barafasha kuvyerekeye uburyo canke ibindi bikoresho dukoresha mu video yego bifanya basi kose mutasindike yes muri no ndirimbo wise Dr. Kunyana uvuga ati after job kose mutasindike donc uvuye ku kazi ukacugenda ibintu by'Igitaliyano nimba ari Espanyol gihanya Puerto Rico papela fane gringo yubro dolocimento bisigura okay ndasaga dusigurira aho hantu ego navuga ko Puerto Rico ari akavile gatonya kari muri Mexique nagakurikirana sana je ku ma Google nakarambona kameze fresh ndavuga ati wana after job rero navuze ati mvuye ku kazi urabona ko na change ahantu hari boîte de nuit naravuga ati nasipoza ko ndi muri Puerto Rico
niko no bivuga pretorico papela fanegrinco jublo dello cimento navuga ati aho hantu fanegrinco jublo dello cimento mba ndonsa amahera nifuza kuzoyarira aho hantu aho muri pretorico hama nkaca mvuga mukunywe mukule musilipe mimi nilifanya pasi kosa mutasilipe Oisha, kiri bintu bitesa, kiri bintu bihavurira dinati ndasesa. Desire Berenice Karume ndazura umushape he Edith. Yes aho nyene, Desire Berenice Karume ndazura umushape he Edith. Icyo bisigura. Oya amazina turayumva. Sawa amazina. Sawa ego. Fiso yitwa Desire, Sabi yitwa Karume. Edith turabitsi ko ari umutambukanyi wa Mugani Design. Berenice Belle Nice no mutambukanyi wa Sabi. Si washatse kuvuga canke nabandi. Je novuga yuko ivyo ari mwabipanze. Kuko ndibaza mutegeza kumviriza ivyo muririmbyi agona. Ivyo yisugituma tukubajije ico kintu. Ego. We nuko umengo nawe wabivuze umengo ukurabi wabisinye ko nuko nyene ngo turazi ati turazi naka karwa naka amazina ya ayo mazina niko bitwa imbizo ibintu vyaragwanye kuvyo n'ivyo wanyu je je dezinabuza ati yari umuntu akora kuri brancherie afasi ya home uzoze ya micro niko neshe mikata natumika